Igihe cyose hageze uburuhuko bwaba uburuhuko buto bwo ku Noel canke kw'Ipasika canke bwaba uburuhuko bukuru bwo muci ishirahamwe Star Times risanzwe ridandaza amadekoderi n'imitekero bita buke hatibagiwe amateleviziyo riratanga utuganuke dutandukanye ku banywanyi baryo. Mu buruhuko bukuru bw'uno mwaka w'ibihumbi 2023 Star Times yatanze ubuganuke bugizwe no guha umunywanyi aguze umutekero w'ukwezi kumwe agaca aronswa umutekero uri hejuru y'uwo yaguze. Ivyo bikaba vyahora bikorwa kuguze umutekero w'amezi abiri nk'uko vyemezwa na Harerimana Jean Claude ajejwe ubudandaji muri Star Times. Iyo promotion kuko avuga ati hariho benshi batashoboye kuronka uburyo bwo kuba muri iyo promotion kuko batari bafise amafaranga yo kugura amezi abiri. Rero iyi promotion yatanguye no munsi igiye kuba nk'uko mwari mwavyipfuje. Iyo promotion rero ubunye yatanguye no munsi uguze ukwezi kumwe. Ndatanga nk'akarorero uri nko mu mutekero wa basic, bouquet basic ukacugura ukwezi kumwe ubwo nyene automatiquement ucubona ukwezi kumwe bouquet yo hejuru ariyo bouquet classique. Wakoresha ijya decoder ya satellitaire rya ifise urutaro parabolique ukagura ukwezi kumwe smart ucuronka ukwezi kumwe super. Urumva yuko bimwe byo kuvuga ati nukuri jewe naronse ukwezi kumwe si iyi promotion sindayibamwo. Murabona yuko Star Times ntako idakora kugira ngo ushobore kubumviriza kandi yoshobore kwitaho abanywanyi bayo kuko tudashoboye kwitaho abanywanyi bacu kandi aribo tubereyeho ntaco mu bisanzwe tuba turakora. Ku banywanyi ba Star Times bari bamaze iminsi barondera amadekoderi adakoresha urutaro bita terrestre bakayakena, ubu izo dekoderi zarabonetse nk'uko Harerimana Jean Claude abandanya abishikiriza. Hano mu gisagara ca Bujumbura hari haheze igihe kitari gitoyi ajya amadekoderi terrestre atayo dufise, mugabo tubafitiye agakuru keza cane yuko amadekoderi haraheze nk'indwi zibiri ashitse ngaha anya. Rero abatari bwaronke akaryo canke abo twe twarabwiye ati tuzobamenyesha canke muzobimenya, ni nako karyo keza na cane tuje ngaha kubabwira ati ya madekoderi yabonetse kandi igiciro mushobora kwibaza ati none ko ibintu vyaduze igiciro carahindutse. Oya, igiciro nticahindutse, igiciro kiracari kuri ya benyene y'amafaranga 45,000 ndetse niyo onye dekoderi za parabolique zimwe z'urutaro nazo nyene turazifise, nazo nyene ntizahindutse ibeyi n'amafaranga 50,000. Iruhande y'inkino zo kurondera itike yo kuja muri CAN izobera mu gihugu ca Cote d'Ivoire mu mwaka wa 2024, Star Times niyo yonyene izokwerekana urukino ruzohuza Burundi na Namibia, ubwo nago rukazoba kwigenekezo rya 20 ruheshi uyu mwaka turimwo. Ubwo rukino rukazobera i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Utwo tuganuke dutangwa muri Star Times tukaba twatanguye gutangwa kuri uno wa 15 ruheshi gushika kwigenekezo rya 31 Myandagaro umwaka turimwo 2023.